guys bakunzi ba Burundi Kingdom TV ndabahaye mwiriwe na mwaramutse aho muherereye hose reka nongere ndabaramutse ndabipfuriza umunsi mwiza ku bafanzi ba Chelsea n'abafanzi ba Man City bose ndabipfuriza n'amahigwe uno munsi kiganiro twajemo ni sport mukaba muri kumwe na Hervé Chris Silva benshi bazi kuri OL Silva uno munsi rero ibintu biraka hano mukanyosha aho twagende ahantu benshi bariko barabira umupira w'amaguru mupira urukino rwa nyuma rwa finale natwe tukaba twagenze kugira ngo tuyage n'abafanzi ba Manchester City n'abafanzi ba Chelsea kugira ngo bagire ico batubwira kuri uno munsi udasanzwe uno munsi wa nyuma bashobora gutwara igikombe umugume muri yo batubwire neza iko biyumva n'ivyo babona hama uko tubona igice cyambere kiza cyarangiye aho umugwi wa Chelsea umaze gutsinda igitsindo cyambere umugwi Man City ufise ubusa rero tugira tuyage n'abafanzi ba Chelsea hamwe n'abafanzi ba Man City batubwire uko babona aba Chelsea batubwire uko babona ku gitsindo cyabo babashije kuronka hama Man City bashobora kutubwira uko babona uko baza kugenda nuko baza kugenza kugira ngo urukino ruze guhera bishimye ariko ico no bibutsa nuko habura babiri hagatsinda umwe reka rero bakunzi bacu ndabibutse gukora subscribe like share na comment kugira ngo bame bibe mwambara namba 1 mu kwakira ibiganiro ko tubashikirije mukore subscribe like share na comment wame wibera uwa mbere mu kwakira ibiganiro vya BK TV uko ndababwira nuko uno munsi nugutwika tugiye kubona ibintu bikomeye cyane kumva ibikomeye benshi mwirabire mwiyumvire amatwi mwatize BK TV amaso ubwenge maze natwe tubace kubakorera ico bita umuriro. Yes, bakunzi ba Burundi Kingdom TV huko nemejeje kubabwira yuko no munsi tuje kuyagisha bamwe mu bafanzi b'imigwi iri kirakina urukino rwa nyuma rwa Champions League reka twamaze guhura n'uwa mbere reka amanza bidondore ababwira n'umugwi afana anababwire ukuntu abona urukino n'ivyo yiteze kumera y'uru rukino amazina yawe ninde nitwa Ngono Michel hanyuma nkuko bayivuze ubwa mbere turakengurutse kubona iyi televiziyo yarije ngaha kubera akanyamuneza dufise ni kenshi cyane jewe ubwa mbere na mbere umugwi wanje fana ni Man City natumaze gutsinda igori kimya mugabo ntangwane vraiment akamwemwe turacagafise abafana twihebura kubera urukino uracari ku ntango ntiragira ku musozo anye turacarindiriye nuko hama kuvuze ngo urukino ruracyari ku ntango natwe twa turara tukaba tubona yuko urukino ruza rugeze mu gice cya kabiri kandi naco nyene kiza gisa nikiriko kiragera kure ubona vy'ukuri mushobora kugombora kandi mbona musugerejwe ijambo ry'Imana ravuga ngo n'inyuma ya zero ngo Imana irakora no kuvuga yuko twizeye Imana kandi ibintu biragenda neza mu mategeko turavyizeye haje filimbi yanyuma itavuze ngo nitwemera yuko twatsinzwe bakunzi ba BK TV murumva yuko avuze yuko ifilimbi yanyuma itavuze atigayemera ko yatsinzwe hama nkaje nk'umuntu yakurikiranye urukino ndiko ndarabukona imigwi yose yifashe ndabona mu kibuga cyane umugwi wa Chelsea ufise amahirwe 70% no gutwara igikombe ariko uno mufana wa Man City ariko avuga yuko Man City ishobora gutwara igikombe yuko wowe yizera ko ku munota wa nyuma bishobora gukunda ngo n'inyuma ya zeri irakora ariko je siko ndabibona mbega hamwe vyoshika iki gikombe nimugitware wumva wo kwifata gute nikihe kintu wumva cyo kubako muri uno mwanya Nubona nakomenda kubwire hajya ngo nuburi kumunwa burakoroka ibyo kuvuga yuko twebwe aba Man City ko twavuga ngo ikomeye twamaze kugitanga nikibaho ifilimbi ya nyuma itavuze nakubwiye nitwemera amahirwe turacayafise kandi urukino ruryobe neza rumeze neza nuko ego nkuko ndiko ndabiraba uravye ko avuze ngo amahirwe baracyafise je nanje nabonye yuko amahirwe basigaranye byo bari bice bishika kuri 30% nubwo bafise umumenyereza yitwa ko yabunyoye mu bikombe vya nyuma amaze gutwara Champions League zose za finale amaze gushikamwo ariko kuri uno munsi ndabona bishobora kumuta kuwa amazi jewe ico mbona nuko umugwi wa Manchester City urashobora gusanga uza gutsindwa kandi uravye nabo gatsindwa n'ibitsindo bibiri mbega wewe uyumva gute hamwe mu tsindwa n'ibitsindo bibiri ico kintu nikibaho ibitsindo bibiri ahubwo tugomba tugombore habwo baravye nabi tukaja ama penalty baca bataha hama nakahe kabanga wewe uzi umugwi wa Man City ushobora kugira ko woshobora kubwira abandi bakunzi ba BK TV ko baradukurikirana kugira ngo nabo barabe biruhutse bafate nakanya ko kugira ingoga n'urukundo no kwigumya ntibabone ko bamaze gutwarwa igikombe wowe ubibona gute cyo ivyo mbona no kuvuga yuko urabona
ubwa mbere na mbere honyene twebwe aba Man City ntabwo badufise ibintu nk'ibi twebwe turabimenyereye. Ego ico nagusavye akabanga we wobuzi umugwa Manchester City ugira ko iyo uri kurakina kugira ngo ushobore gutwara ivyo bikombe. Nukuvuga yuko ubwa mbere na mbere akabanga twe dufise akabanga ubwa mbere na mbere ujya mu koca n'umuntu abimenyereye. Icya kabiri naco nukuvuga yuko akabanga ujyanya afise uriko urabona nk'ubunye Chelsea kirakina umupira ngo kumenga ifise ubwoba ngo twebwe akabanga twaje dufise kugira tugomba kugombora ndakunciramwo tugomba kugombora turi kumwe kandi ni ukabara igitego kimwe cyonyene gusa mushaka bamanika amaboko zwaduheje gutsinda. Hama nk'umufanisi cyangwa umuntu yakurikiranye urukino niriye kosa wabonye ryoba ryabaye ryatumye igori muri tsindwa kuko ndumva yuko uri kuravuga yuko mushoboye umupira gusumvya Chelsea niriye kosa woba wabonye ryabaye mu kibuga ryatumye mutsindwa kuko ndizere yuko mwa mwatsindwa hatabaye ikosa bwo mwa mwasumbijwe rero we mbarira we kuva ko mwabasumbije ikosa ryoba ryabaye kugira ngo mutsindwe. Ukiri ngaho nibaze nawe warize ndabizi ukiri kwishura warize kandi amakosa barayabona waragena muri ugafatika ukiga hanyuma utashe ugeze ku ishure bagwaye ikibazo ukaronka ubusa. Ibyo byo kuvuga byabaye mwitere defenseur w'inyuma ikosa ryamubaye ko bateye umupira agiye ngo agiye kugira karo kanyeje kabana kame kuko hanyuma gardien aracomoka baca mu gikorosi baca baratera indani mu poto wa goli uri kurumva. Ego niko navyumva. Hama abakunzi ba BK TV nkuko mubibona yari umwe mu bafana basanzwe bakurikirana urukino kandi basanzwe bakunda bafashe mu mugongo cyane umugwi wa Manchester City aho bita muri zone ya Kanyosha. Reka tubaza kumurondera inyuma y'urukino naho nyine agira icyo atubwira kuvya zoba yabonye. Hama turacyagenda twegeranya abafana b'imigwi yashitse muri finale kugira ngo babashe kubabwira banavuge babashe no kwigamba kubatsinze hama batsinzwe nabo babashe kuvuga ako babona nako bizega ashobora kuba mu nyuma. Mukomeze mudukurikirana mutibagira gukora subscribe, like, share na comment ama mukomeze mwibera bambere baronka ibiganiro vya BK TV uko dushinze ku biganiro wamwibera namba 1. Yes, bakunzi ba Burundi Kingdom TV nkuko nababwiye yuko tugerageza gufata amasanamu n'amajwi ku bafana batandukanye. Uno mwanya tugeze ku bafana ba Chelsea aho umufana w'umugwi wa Chelsea agiye kutubwira byinshi n'ivyo yabonye no kuvyo yiyumvira n'akanyamuneza afise ku gikombe bamaze kuba babasha kuba babona bafise amahirwe 80% kuri uno munsi. Reka tubace kumubwira maze abidondore akazina. Amagazina kanje nitwa Nexon Misago nkaba mva muri zone Kabonga commune Nyanzirake province Makamba. Ego akazina ngo ni Alexon Misago ava muri zone Kabonga commune area imakamba munara y'amakamba. Muramumva ko asanzwe ari umufana wa The Blues aba The Blues aho muri hose mumve ko mufise uwundi mufanzi ari ava ikabonga. Reka tumubaze nka wewe nk'umufanzi wa The Blues nikiye kintu cyakunejeje cyane kuba washitse hano gufata umugongo umugwi wawe usanzwe ukunda wa Chelsea? Ikintu cyanezereje nuko Chelsea vraiment ndayikunda cyane kandi ikaba yaturonke igisindo kimwe. Turiringa yuko Chelsea iza gutsinda kandi turabyizigiye cyane kandi tubiryohererwa mu gihe iduhaye igikombe. Kandi ni byiza vraiment aha abafanzi ngaturi maso ngaha tukaronka igikombe turaryoherwa cyane gose. Ego ngo bakaronka igikombe bararyoherwa gose. Hama tuko turabiraba by'ukuri turabona amahigwe menshi atwengera umugwi wa Chelsea, amahigwe yari ari kuri umugwi wa Man City nguko benshi bavyumvira banavyifuza bari banabishaka. Benshi bamaze kubona ko umugwi wa Man City udashobora gutwara igikombe cy'uno munsi. Mbega nkamwe bwa nk'amafanzi ba Chelsea nikiye kintu mwiyumvise mwo umunsi mwumva ko muzohura canke mwabona ko muzohura muri finale na Manchester City? Nikiye kintu cyace cyafisa mushtura zanyu kugira ngo mubone muge n'ikizere cyuko mubona yuko mushobora kuza muhagaze neza? Ko ndabona abafanzi ba Chelsea basidukanye n'iyonka, sinzi ko bo baje bumvise igitsindo canke bo baje ari uko bazi yuko baza gutsinda. Hama twebwe kuri uno munsi twaje tuzi yuko batatumara maza vraiment kubera turiko turaraba umugwi wa Chelsea wifashe neza cyane kandi turizera yuko dutahana intsinzi kandi twaje yuko dushabikiye umugwi wacu wa Chelsea
yuko dutahana intsinzi 100%. Yes, bakunzi ba Burundi Kingdom TV muravyumva avuze yuko baje bizeye ko batahana intsinzi 100%. Mbega hamwe vyoshika Manchester City kabagombora igitsindo ikabongera ikindi gitsindo muri iminota isigaye, nikihe kintu canke nukuhe kuntu ushobora kwiyumva, uwo kwiyumva neza cyangwa kwiyumva nabi? Je nkuko ndi umufanzi wa Chelsea vraiment, je nkuko barinze bagombora igitsindo bakongera bakagira bakongera ikindi gitsindo, je vraiment byombabaza cyane kuko je Chelsea ndayikunda cyane 100%, kandi umufanzi akomeye cyane vraiment kuko Chelsea nizitsindwa ndababara cyane gose. Ego. Yes, murumva ngo Chelsea nzitsindwa yobabara cyane gose. Hama nagomba ngire ko ndamubaza mbega nakahe kabanga canka akantu kagasokre wabonye Chelsea yasumbije Man City mu kugira iyitsinde, ko turazi ko Man City numugwi utavyorosha haba muri Premier League mbese no ku mugabane w'ibura uri umwe mu migwi yitwa kwikomeye cyane. Nakahe kabanga wabonye Manchester City yabuze Chelsea yaronse katumye mu itsinda? Akabanga Chelsea yarose nuko hayizibira kandi kavyitaho cyane, kandi hayizibira n'inguvu kuko iyi ntsinzi baje bayiyumvamwe 100% nkuko bayemereye abafanzi yuko bazokina neza bakabaye intsinzi neza itagabanije. Rero tonezerwa yuko Chelsea idutsindiye iyo Man City kuko twebwe abafanzi tonezerwa cyane vraiment. Rero hamwe Man City utakaza twobana umunezero ntangere kuko itimu syabikia iri nsinda uraryoherwa cyane. Yes, bakunzi ba Burundi Kingdom TV yaruwa bita Alexon yekara tubwira se ngoro mukunzi wa Chelsea, reka tumusezere twongera tumureke amanzara abe match araza kutubwira inyuma ya match uko abona n'umunezero yumva. Alexon murakoze. Okay. Hanyuma ndabashimiye cyane, ndabashimiye vraiment. Yes, bakunzi ba Burundi Kingdom TV turabwira ko turacabandanya tubarondera amakuru tunababwira byinshi mu by'abafanzi biyumvamwo nivyo bifuza n'ukuntu bahagaze n'ukuntu bariko barifata. Twifuza yuko abafanzi buno munsi bo tubwira byinshi kugira ngo namwe mutabaje gushika ku kibuga, namwe mutabaje gushikaho murabira match mubashe kuryoherwa mugerwa na Burundi Kingdom TV. Kuko nebabwiye yuko uno munsi ibintu n'ugutwika ni ibintu biteguye neza, ni ibintu biryoshe kuri mwebwe mutashitse aho murabira imipira y'amaguru, aho musanzwe murabira mu masare yanyu, ariko Burundi Kingdom TV ntiyabibagiye. Ariko nongenda bibutse gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kuguma mukurikirana Burundi Kingdom TV kuko ni byinshi biri nyuma tukomeza kubaha. Hama uko nebabwiye uno mwanya naho tugeze kundi mufanzi wa Chelsea, ariko n'umufanzi wa Chelsea akongera akaba n'umufanzi wa Tanzania, ariko kuri uno mwanya yasetse umufanzi wa Chelsea agiye kutubwira byinshi. Reka manzi imbere ko tubwira byinshi amanze yidondore mwumva akazina kiwe nahava n'ibintu byinshi aza kutubwira, mwitege byinshi cyane ko n'umufanzi azi byinshi yakurikiranye match kuva ku ntango mbese gushika kuri uno munota bari ku minota y'umwongezo. Jewe izina ryanje nitwa Sengiyumva Joshua, nkaba nsanzwe mba ngaho hiyo ku muco gatoyi, navuye ari ku muco nje kuraba agapira naravye kugasiyo kandi narimvuye ku kazindushe. Mwana avuze ati Chelsea ishobora kuruga kugenda kuyiraba kuko ni timu y'amateka, itimu iryohera benshi cyane. Hama naje nyene twagize ni Chelsea yamaze gutama icambere nubwo tubona umenga iminota bongeye ni myinshi, mugabo twamaze kubona uko yaheze. Imana yabikoze, ingya za Chelsea Imana yazisize ku isahani kweri igikombe muri kano kanya. Nizera yuko Chelsea igifise nk'abafanzi ba Chelsea ubu tuvuga ati bomba kweri kuko Chelsea yamaze kuyakora amateka. Yes, ravuze ngo ingya za Chelsea zamaze gutegurwa, hama ngo nk'abafanzi ba Chelsea bavuga ngo bomba. Mbega nkuko wari uvyizeye hamwe Chelsea yo kigombogwa Man City kagombora ico gitsindo mugaca mujya muri za prolongation, urabona neza ko Chelsea ishobora guhagarara neza muri prolongation ikabasha gutsinda neza igatwara iki gikombe? Nizeye yuko Chelsea idashobora kugombogwa kuko isaha nigera isubira inyuma. Kuri uno mwanya nino saha tugeze ko n'umunota ishobora kugombogwa kuko ndibaza umupira uraheze muri kano kandi ubwo nariko ndabiraba. Ego nkuko tubibona abafanzi ba Chelsea bari mu munezero uryoshe cyane, turibaza yuko bahinjiye igitsindo cya kabiri canke match yo biheze, ariko reka nusubire mbazo no mufanzi wa Chelsea mbega hamwe vyoshika iki gikombe mukagitwara nuwe munezero ni nuko kuntu wo kwifata imbere y'abandi bantu bafana Manchester City, ni nakaye kantu bababwira kuko turamenyeye benshi iyo batsinze bacotenga kuvuga bagatyoza aho badasangiye umugwi bafana, ugasanga habayemwo induru no kubabazanya cyane. Mbega weho wokora iki mugihe mwamutsinze? Nikihe kintu wumva wobwira abafanzi ba Manchester City?
ikintu cya mbere no baremesha kuko Chelsea n'umugwi kandi ukomeye na Man City n'umugwi ukomeye cyane bariko barakina atari abana bose nukuvuga no guhiganirwa amahigo mu bisanzwe kandi rero amahirwe kuba Chelsea yayarose twebwe nk'abafanzi ba Chelsea nitwe tuvuga ngo turashoboye gose kuko na Man City irashoboye n'umugwi. Yes, hama uko ndabibona urukino rukaba rurangiye ku nsinzi y'umugwi wa Chelsea. Manchester City kabibuze igikombe ku nshuro yayo ya kabiri mu nkino z'iburaya. Manchester City yabuze igikombe cya kabiri. Reka twongera tubabwire bakunzi ba Burundi Kingdom TV mukomeze gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo mwabe mukurikirana ibiganiro vya Burundi Kingdom TV. Reka nongera ndabasezera ndanabashimira ngo mwakoze kubana natwe, mwakoze kwihangana mukadukurikirana. Imana ikomeze kubandebera icoroshe kandi bahezagire yamiri kumwe namwe ibihe vyose mu banyu no mu vyanyu. Bye.